reka ndabaramutse bonjour bonsoir mukunze ko ntebaguza uyu munsi rero ndabashikanya ahantu je nanje simwe hajya ni igihanga mwavuga ngo ntantu ngo ntitubatembereza uyu munsi twashikanye igihanga cameraman bereke ngaha igihanga burya ni heza ni V6 V6 tugageze muri V6 rero muri kumwe na Mayeri nkuko bisanzwe ni tonto Mayeri Manyanga aka Mr Domeka uyu munsi rero ndabazaniye ibintu bishasha nkuko twababwiye yuko twaba tubaha ibintu bishasha ni nka Google ikintu cyose mukeneye murakimbaza rero twageze igihanga ariko ikituzanye ngaha igihanga numvise rero ngo DJ Theo ngo yagiye kurondera abantu bashobora kumufasha gukina filime rero je sinzi ko ngaha igihanga hari abantu bakina amafilime je sinarinzi ko ino hariho amatima akina filime rero ngo yagiye kurondera abantu bashobora kumufasha gukina filime mu gihe abafanzi bari bagize imisi bamubaza ati mbega Theo kutaduha filime kuri New Light rero twahageze igihanga batubwiye ngo nahantu ngo numvise bandangira yuko yo bari ahantu bita kwa gihugu gusa nibaza yuko twashitse ni muri V6 ngaha turi muri V6 reka rero tugende turabe dutoze amakuru twumvirize ivyo batubwiye ko ari ivyo canke atari ivyo gusa rero uje kugira ndahamenye iyi V6 bantu b'Imana cameraman tugende turabe ndabarasa di commando yo fresh aba bajama fresh bro sawa je nashaka kubabaza gatoya utubazi iki uri umuntu wonga uri nyumba 10 canke urisegiteri sanzwe ndumurundi kandi nkaba mwene gihugu sa uri mwene gihugu no ushaka kubaza iki neganda babaze bo bakeneye kubarondera SK yoba ibikorwa byanyu so twe gushaka kurondera ni New Light TV kuri channel yacu ni TV online merci beaucoup ariko natwe tukwibariza hano bitwa kwa gihugu wo bazi ngaha na hafi nyene naho we ni haje cameraman tugende kwinzu nini nyanziza ico gituma yitwa gihugu ni cameraman tugende turabe kandi tunyaruke mani burije mbe bashoboni ni nkasanga hapi igihanga bararima abantu bimana cameraman igihanga bararima urabona nk'ibigori prime abantu ngo barashonje ibigori ni vyinshi hari kandi ni binini reka tugende je sinanyize ko igihanga hameze ukwe igihanga ni heza reka tunyaruke turabe bashani ngaha cameraman ntavyo kurindira dutere twinjira turabe nibaza ko bari cyahe ni ngaha aha rero ni hatari biramana cameraman injirega nta nabariyo gusa imoto ya DJ Theo ndayibona moto yiwe ndayibona iri ngaha ya si ya moto yiwe cameraman ijya ni ya moto yiwe katurabe moto yiwe nasha ni ya moto kweli moto yiwe ni inyene sha gusa rero sindiko ndababonye cameraman ndababonye ntabwo wewe ntaburi kurabona ndakaturabe bona bariko baranegosia so bakunzi ba New Light handi twabyirani ngaha kwa gihugu twashitse murabona DJ Theo yasitse ngaha ariko ntituzi byari byo mbona ari kumwe n'abantu beshi b'abastare so DJ Theo gute washitse ino vipi safi man amakuru meza cyane bimeze gute ko anje ngaho utatubwiye ya mu bisanzwe byashitse nyene nagiye gusaba agasponsor mu bajama agasponsor nagaki basi support ndazi ko so bakunzi ba New Light twageze ni handi nyene amakuru ni handi nyene twama twababwiye ibintu bimeze neza cyane ntaco muzotuborana ngaha rero twashitse DJ Theo twumvise ngo yaje gusaba sponsor ntiturabimenya neza musore gute oya ni sasa amakuru meza cyane ramutsa bakunzi ba New Light ndabaramukije mwese abakunzi ba New Light mumeze neza ego natwe tumeze neza cyane so gute musore jewe ndameze neza kabisa meze fresh kabisa yani yo uriyemera umeze bombo mimi niko poa kabisa ni ajiamini yani unajiamini kabisa siya Simba asante sana kabisa ramutsa abakunzi ba New Light niko nazi kubivuga abakunzi banje mwese mna mahoro okay so bakunzi ndashitse kwa mustateri rero sasa nga uyu mujama reka mbaze ndamutsuye gute mu nyakura si sawa sinze ndibaza wabonye kare sawa no kuri bimeze neza mumeze neza ego gute musore kabisa tudahengamye ndumva umenga bimeze okay ariko mu bintu bisanzwe numva umenga jewe hari ibintu biko bimera nk'ibihengama bihengama gute vyapinze
iyo meze nk'ibihenga mandondera umuntu ameze nk'uwogira abihengamura sawa ntugira ikibazo bakunzi ba New Light jewe ndaje ndabihengamure ni mayeni manyanga eke Mr Domeka nahashitse kugira ngo ndabihengamure ndaza kubihengamura arindira mu kanya wewe ngo vyapingamye bro ngo uyu mutipe vyapingamye wewe gute mana uyu mujama ahubwo je mbona yuko ahubwo bonkurikira nujya mujama kuko hari ibintu turimo hari bitaratora umurongo neza mbona ni ibintu vy'inzege mani urumva ni ibintu nyene urumva bigenda gicumbagira nyene bitaratora inzira ariko biraza gutora inzira Light TV ndashaka yuko mu bitorera inzira kabisa ramutse abakunzi ba New Light sali so ndabona umupeti ngaha ni umwarabu we imana yakuremye fondo te yabonetse bro gute ni sawa amakuru meza we umeze bon je nimeze fresh kweli ndabibona gute musore yo ni sawa kweli wambaye ishati nk'ijyabaganga ni sawa sana ibintu ubona ko ari vyiza wewe ndamukiza abakunzi ba New Light ndabaramukije cyane kandi ndabifurije amahirwe meza ego so musore gute nawe mimi ni sawa kweli we nturi umurundi wewe mimi jewe sinzi Kirundi kabisa. Haujui Kirundi? Mvugi Kiswahili gusa. Haujui Kirundi? Ya no, mvugi Kiswahili gusa. Uvugi Kiswahili gusa? Ya, mimi naitwa Edizo. Bakunzi ba New Light ndabaramukije sana. Oh, Edizo ngo Kiswahili gusa kandi kavuga Kirundi. Ngo mimi ngo nzi Kirundi ngo Kiswahili gusa. So bakunzi ba New Light rero twasitse tuje gusuma urusaku tuje kubabwira twumvirize ibintu bariko baraganira ukuntu bimeze. Je nkeneye kumenya DJ Theo twamuhize batubwira ngo yajino batubwira ngo yaje kurondera umuntu amufasha gukina filime. So bro none mwebwe musanzwe muri abakinyi ba filime? cyane kabisa. So nije rero nashaka tuganire duhuza. Je nsanze muri ko murayaga. Umviriza bro, umviriza. Nsanze muri ko murayaga umengo muri ko murahazana nkuko. Shaka kumenya uyu musore mwamufashe yivye byagenze gute kumengo nti muri ko murahuza. Nigiki mutariko murahuriza? So tudaguciye mu byo vuga uyu mu brother yadusabye yuko twokorana ariko natwe nkuntu mukorana iki kiyede boya gukorana kiyede si kiyede ahumvada icyo dushaka gukorana ndashaka ko dukorana ama video ma comedy ariko kwego nk'abantu biyemera kabisa twamwankiye kabisa n'ikintu numva nawe urabyumva kabisa. None bro musanzwe muri abakinyi ba filime? Bo majya make dusanzwe dukina filime tukagira ibintu ama comedy nkajewe ko bwanje aba bagenzanje bari bavyase mugandi nako ndagerageza nabwiye ati mani gufashanya ni vyiza ati muze dufashanye twese tuje kunzimo dufashanye nk'abajama nyene. Urabona yuko ivyo biganiro ariko aratuganiriza ni biganiro birashe. So bakunzi ba New Light reka tubaze Mr Theo tumvirize nawe icabivuga ko mbona hano bari kumwe n'abajama babiri mbe gusa je abajama babiri sinzi ko arabo bavanye hari Bujumbura sinzi ko arabo bari kumwe. So bro we muri kumwe namwe muri kumwe n'abariya canke muri kumwe n'uyu? So hama turi kumwe n'abariya ariko je sasa nk'umukinyi niyemera kabisa ibintu ariko aravuga uwo mutipe je sindiko ndabitahura cyane. Nene bitahura gute kandi byumvikana so hama nkajewe nkuko niyizi umukinyi nkajewe vraiment amaze kumenyekana sanzwe nkina ibintu abantu bakunda cyane ndumva ko kitabaho kabisa. So bakunzi ba New Light je hari ikintu naratahukirwa neza nkeneye kumenya reka mbanze mbaze DJ Theo abanza asigure neza ivyo ari ivyo vyamuzanye ivyo ari ivyo numve ko ivyo nikeka ari ivyo canke ivyo numvise bambwiye ari ivyo. Mr Theo guti safi man mbabareje rongeye kukuramutsa gushasha kuko wambabaje kugiuze gukora ibintu tambwiye nkarinda kubibwirwa n'abandi bantu bo hanze gusa ntaco ivyo biratoreregwa umuti wewe waje ngaha uzi igihanga imoto yawe twayibonye hajya wazanywe n'iki neza na neza but si byose biba bikenewe ko umuntu ayamavuga kuko ibyari binzanye ego so ni kunyungu za team but si ngombwa ngo uce ngenda natumiye okay kinga hangi ikintu cyanzanye yani abatipe gusa ne nababonye kuri izo sosiyo ndabona ati barakina neza niyo nagomba yuko bashobora kuba bomfasha gukina filime bro filime nayakoze gusa urabona ntiziriko ziraboneka neza cyane kubera iki nkeneye abafasha nkeneye abantu bashobora kuba bozikinamo rero nenaje kubasaba kugira ngo dushobore kuba twokinana namabankinire filime yanje ibintu bigende neza arega ni gufashanya. None bavyakiriye gute? So mu bisanzwe usanze tarabihuriza ko neza ari abavyemera n'abatavyemera but ndazi biraza kugenda neza tu. So abavyemera vyagenze guteka mbazuyu bro wewe ngo uri mu bantu batavyemera? Yani aguma yipepe yasha yaramamaye. Ndiyo kabisa. Jama yangu nivo ko yuko yaje kuturaba kugira dukine filme turi hamwe turi umugumwe yani kuva ko yuko bamwe bavyase abandi ba
avuga yuko ashigikiye abavyemeye ko boja gukinana na DJ Theo ariko turabona ubundi hakurya hino ntituzi yuko ari mu bavyemeye canke ari mu batavyemeye musore wewe uri mu bavyemeye canke witwa gute hama utubwiye yuko wavyemeye Okay, so je nitwa Ndayiragije Jean Dodier ariko mazina yanje basanzwe bazi keshi nije bi Mr Jobs. Mr Jobs. Mr Jobs. Okay, hambavu y'ivyo je ndi mu bantu batavyemeye vraiment. Kuko jewe nuwo bari bambwiye yuko aza kuza sinanzi karuye. Ne wamubonye gute ko yaje na moto? Mbo jewe batubwiye ahantu duhurira kubera ko ahantu mu cicaro cacu. Batubwiye ati duhurira aha ncanza nyene nk'umuntu sanzwe nzi kwakira abantu. Ndavuga ati reka nje kuraba uwo mujama. Ariko rero agishika kweri bambwiye ngo nuyu. Ndumva ko naje bimbabaje vraiment. So ariko nta gukengera umuntu utaramenya ikimuzanye utaramwumviriza. So kubera ko twese tuba dufise ibintu hanini tuba turimwo imirimo yacu n'ibindi umuntu ategerezwa kuba yokora. Hamwe rero umuntu ataye ibikorwa vyiwe aje ku bintu nk'ibi ku bintu ndiko ndagaya nk'uko ndumva ko je mbambabaye cyane. Mr. Che urumva bagusuzuguye? Abantu tibi baragaya namanje sinzi ko bagaya ngo koza. None uyumvira ko rero nganye ndi kubuza umwanya udashaka kugenda neza ugasanga haravuye mu kintu gisumba bya bintu ariko ravuga ko ataye. So Mr. Theo ngo ayoreye mu kayungiro ayoreye mu kiva akumwe na karayo yivu. Reka tubaze abajama jewe aba bajama rero je bamye bantera amakinga. Hariho abavyemera ngaha n'abatavyemera ngaha. Sinzi uburyo baserukiwemo. Nkeneye rero kumenya muri mwebwe abatavyemera nabahe nabo ku ruhande gwino mwe vyagenze gute bro wewe uri mu bavyemera cyane jewe ivyo bintu sindavyemeye na gato sinshobora sindiyo kubera iki jewe hari igituma sindiyo navyansi nturiyo kandi nta mpamvu yo kugira umenye igituma navyansi ariko mubanze mwibuka uyu muntu yari yavuze yuko atazi ni kirundi haje kirundi ariko wewe uri umunyamanyanga kwanza Bo, icho ni kirundi kivanze ni Kiswahili. Oh, ya reka comedy bro. Sindiyo. Peti none wewe uravyemera cyane. Oya, wo gukorana nawe twaba nko gutumwanya. None mwamugaye iki? Uyo. Aracari hasi cyane. Twe turi hejuru cyane. Ntareva fisi. Oya kwera aracari hasi cyane. Kandi vraiment nivyo abantu bafise ikicaro nk'iki bakorera ngaha, bafise ibiro nk'ibi. Vraiment je simbona DJ Theo. Wewe, je sindabita. Oya gusa nta kugaye umuntu mutazi cyane. Je DJ Theo ndamuzi ni umuntu ari hiti ararenze baramuzi ni naha. Hose baramuzi vraiment. DJ Theo yaramenyekanye. Ntimushemo umugaya rero. Reka nibarize mwarabu gute? Sawa kweri. Wewe uri mu bavya nka canke mavyemera. Ivyo mbere hoshi je ivyo ntavyo shaka. Na nivyo mbere nta n'icyumviro namba je ndavyumva mw'ivyo. None mwagaye uzanye icyumviro canke mwagaye ivyo babwiye. Byose twabyase n'ivyakoze byose sivyo. Ivyo ntibibaho. Shamaze je numva ibintu bigiye kungora. Bro wewe uri mu bavyemeye canke mwabihakanye? Man ibi bintu nka jewe nka Aimable. Yes. Bo no kuvuga yuko nka jewe icyumviro cyonje kiri ku mutima n'uvuga ati kudusaba ni ibintu ni icyumviro ciza yazanye. Kandi gukora nakazi dusanzwe dukora. Ahubwo twoshira hamwe tugakora tukashira ingufu hamwe kugira ngo hagire ico dushitseko kukwiyumvira yabonye ko twebwe hariho yoshika mu gihe dufashanije twese. None mu kubaza harakanyaro yasizemwo yazatanga nk'itegeko canke yajasaba? Oya yasabye. Reka mbaze umushinga amateka ari ngaha bro wewe uri mu bavyemeye canke bimeze gute? Kameme nkuko majambo make bimubonye ukuntu meze na nazi nagoge nyine kugenga babone ko ndi umustar kabisa mu kazi kanje kabisa urenze neza kabisa no uri kuri level gose ni kuvuga yuko navuga ati ewana n'umuntu mu happy enza gusanga ari aza kuza muri ravakati ariko sanze aje ni moto kabisa imoto mbe ni tifisi mugore mwiza cyane numvise ngo ni bayita ngo ni Honda ngani ukuri ntamvuga ati umbiriza Jama turi kumwe numvise avuga ati reka dukorane muga kabisa hajya avuga ati umutwe umwe umuntu wigira inama nagitegeje kubyumva avuga ati reka dukorane kabisa kumuri tuzogeraho dushatse Rabyo naze nekavuga ati reka dukorane hama ejo na hirya yejo duazo kwama tuyimvirako muga ko kamwe turavye hano turi tukarabaho dukora
kabisa yanjye mbona umenga je ni moto hacine umenga ndanibukiwe kabisa so ariko kuntu yaje ashobora kuba yaje ni moto kubera urabona ino hantu hariho usanga ataraza hagiye ntiyarazingira ko hari amabarabara aho ushobora gucamo imodoka bro mutama we gute wewe namye nagushima uri kuri nditekereje kandi ndatuje benshi baranzi sinzi nkawe rero natwe twaronse umugenzi canke umujama yashoboye kuba yoduterera iciyumviro kugira ngo adufate mu mugongo ni vyiza cyane kandi ndazi ko n'abagenzi baza kubitahura none bariya kubera iki batavyemera urabona bari cara abana bato ntibarakura mu vyiyumviro ariko ndizeye yuko biza kugenda neza kandi ntubeshe abatavyemeye baracara abana batoye kiretse uriya gusa abaserukiye yambaye masatubi none maze mwebwe kubera iki mudashaka kuvyemera vre oya ntidushota oya vre murabe mukorane tutume twigira twembere turigiriye bazomugira nyene yavyanse ntiwazo none igitumye mugenda n'igiki oya nguyu aracyari umwana muto kuri none uti rero aho mwari kuba muhasize ujya yego twe ujya zotubarira ingene vyagenze nahagume twe turavya none ujya niwe yababugiye kugira ntimuvyemere oya twe twavyanse kandi nta mpamvu yo kugira umenye igituma twavyanse ha DJ Theo pole sana reka mbaze umujama none bro wewe ko mbona abo muri kumwe batavyemeye ari abantu b'abana ni gusaba collabo cyangwa gusaba ko umugenzi yo gufasha mu kintu runaka birakenewe kuko twese twadugiye ku bandi ariko yaje mu mwanya utari wa vraiment none uraze ko na Yesu mukuza ku isi yaje nk'abandi bantu bisanzwe mbo ibya Yesu ntitwo bihagarara ko cyane ahubwo muri uwo mwanya duhagarara ku gikorwa cy'iwacu ariko kuri gikorwa cy'iwacu vraiment ahubwo sinzi abavyorganije uko uwo mwanya twashobora kubonana nabo nibabigumemwe bazoduha raporo cyavuyemo amabige ukuntu natwe boza kugira hane kubitwumvisha kabisa kandi nawe warukwe kuvyumva ahubwo ukavyumvisha nabari bagiye rega bari bagiye bizeye wewe mbo bariya kugenda bizejewe niko babonye ndabasumbye ivyiyumviro kandi kwasumbye ivyiyumviro je gituma ndavyanse kirahari nkuko yakubwiye ati nta mpamvu ihari yo kubimenya wewe ko icatumye je ndavyanga Asha numva bigoye kwe gusa wowe impamvu nayumvise wamugayiye uburyo yajemwo ntiyambaye isanki yawe amampeta iki vraiment wari waberewe ibi nibisanzwe vraiment kuko umukinyi tegezwa kwa mawiteguye nagatentire mbona basigaye ngaha bose atanu umwe afise agatentire mu mutwe mbona nakubwiye umuntu wese akora ikintu kubwashwa yiwe akora ikintu kubwashwa yiwe nitwo bibahora kandi nanje ntubimpore kuko nivyo mbona bimbereye je numva bigoye kweli DJ Theo none uyu muntu we umva muza guhavura mu bisanzwe icyo mbona nuko gusayura aba akavyumvira erega bro burya ntubone burya abantu bose bateye imbere nuko baba barabanje gusaba ubufasha no kubandi hajya ugerageje gusaba ubufasha ukagirwa n'amahirwe yo kuronka ugusaba ubufasha kugira mukorane mukaduzanya bava ngo tubiri dusumba duvura n'ubuvu umuntu urashobora kumfasha kuri filme yanje ejo naje nkagufasha mu kindi ndabona wewe usanzwe uri umukinyi wa film urashobora gushika nawe ukandika film ugasanga urakehaniwe n'abakinyi nguko iwanje canke se urakenya ibindi bintu ubundi buryo kanaka ugasanga turafashanije kwisi ni gufashanya bro simbona igituma mu bisanzwe warukwiye kuba wo dadiga ku buryo n'abagenzi babari abaca bagumuka bakagenda byari ibintu bisanzwe ibintu byoroheje so nk'akarorero nabagumuye ego ni babagumuye bati wabashigikiye wabatiye kugenda nk'ubu ndiko ndakwereka sinzi ko uhorura abafilme zo muri Rukundo TV Sami uzurabe Sami arakinana n'abasani benshi batandukanye bro suko nabatiyemera bati kubera baziko turi mu gikorwa cyo gufashanya hari system gusa n'abandi baragira amakorabo menshi gusa ndatangaye bwo mwe ukuntu sanze mwiyugara mu mutwe si vyiza kwiyugara vraiment kandi byambabaje gusa ngene nta kundi ni kwiyangana okay hama umviriza ndakubwira ndumva ko muri uwo mwanya sero no kuntu numva meze muri uwo mwanya ndumva katanyisho no biguhera ababashije kubiguhera kinyisho nibabandanya babiguhera kinyisho hama nanje kubwanje ngiye kubyimvira ibintu biriko bigenda neza kuko iyo ababitero ko bigenda neza je simba namumvirije so ariko imbere yuko ugenda numvugo uri kuri ugomba kugenda ngende ndakwibarije akabazo kamwe yego imodoka yawe ifise plaque zingahe plaque ni DA uragize neza cyane
ariko si vyiza gusuzugura umuntu uburyo yajemo ngo yaje ku moto ngo yaje agize ntiyaberewe kwera ntubuzi nawe cyari so ariko ntangorane kandi warugiye kandi sinamusuzuguye vraiment sinamusuzuguye mwe mwabitwaye ukutariko jewe narinzi ko ari uwundi muntu kuko ukuntu babimbwiye narinzi ko ari uwundi muntu ariko nacyo sinamusuzuguye namubwiye ko ngiye kubitorera inyishu nibaze ko ibintu bizova mu nzira sinobitorera inyishu rero ngo cinga ndamuhaye inyishu ntaracyumvisha bari abandi bigumuye kuko urumva ko bahansize nko nka samurago bivuze we rero uzotanga inyishu yego nzomuha inyishu nibaze ko ibintu bizogenda neza ndumva ni sawa bro we uri mu bavyemeye ni sawa so bakunzi ba New Light jewe ndarushe isaha zigeze kure cameraman burije je ngomba ngende ngomba subire mu Kamenge burya mu Kamenge ndifuwe ngomba subire mu Kamenge ngomba ntaye ariko reka ngende ndabasezeye mbwire n'abagenzi basezere hewe nsezera abakunzi ba New Light New Light TV turabashimiye cyane ukuntu mwaje kudukoresha iganiro hano na mugenzi wacu Theo tubashimiye cyane kandi murahora muraza so hewe nsezera abakunzi ba New Light Okay, New Light TV turabashimiye kabisa wakigoro mwakoze kuza Mutama tugushimire wongere yego merci sana New Light TV novuga ati ni big up sana merci sana turi kumwe ndazi ko ibintu bizogenda neza so tubibutse kwa bamugira subscribe s'abonner share n'ibindi na partage reka tugusabe mugenzi dusezere abakunzi ba New Light ego hama abakunzi ba New Light TV ndabasezeye cyane murakoze cyane ku kigoro mwakoze kuza muka nizere ko tewe muza kumvikana cyane gose cyane ibyo ni ibintu bitwe so reka tubareke basigare barumvikana jewe tewe n'ubundi ntitwazaranye